Haleluya. Rero Imana ishimwe ko yatugiriye neza kuri uno munsi ikaduha gusubira gukorana nk'abera. Haleluya. Aha Imana itubona aho tuvyagiye iranezerwa cyane. Haleluya. Igira umunezero mwinshi kuko iyamye ari umugambi w'Imana w'ibihe byose. Haleluya. Kujya umusore canke inkumi yama yumva nawe akeneye umuryango hano, niko n'Imana yamye ifise umugambi udasanzwe wo kubaka umuryango wayo ku isi, ukaba umuryango ukomeye, umuryango udasanzwe, aho ivyagiye mu ijuru iriko iraba ivuga ati ngaba ari abantu banje. Haleluya. Ico gituma uyu munsi Imana iriko iratubona hano muri Minevame Kigobe iranezerewe cyane. Haleluya. Tuyikomera amashi menshi. Tugiye gusangira amajambo dusoma hariya mu gitabo ca Yesaya, majambo yavuzwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice ca 40, igice ca 40 kuva ku murongo wa 20, kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 31. Haravuga ati, niki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, uti inzira yanje inyegejwe Uhoraho, kandi uti vyanje Imana iravyirengagiza. Ntiwari bwabimenye, nturavyumva. Uhoraho ni Imana ihoraho, n'umuremyi w'impera z'isi. Ntadendebukirwa, ntaharuha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. 29. Niwe aha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramo inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisore ikibangutse canke y'imikangara yo kwicako igatemba. Ariko abiteze Uhoraho baziyubura mu nkomezi nshasha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Haleluya. Aya n'amajambo y'uwavuzwe n'umuhanuzi Yesaya. Yesu ashimwe. Nico gituma twitije aya majambo tugiye kugana ku ijambo rivuga ngo niwe anagura ubuzima bwawe. Haleluya. C'est lui qui restaure ta vie. Niwe anagura ubuzima bwawe. Haleluya. Mbwiye mugenzi ati ubuzima bwawe burushirize kunaguka. Haleluya. Burushirize kunaguka. Amen. Haleluya. Haleluya. Niwe anagura ubuzima bwawe. Ico tubona aha uhereye ku murongo wa 27, dutangura tubona ubwoko bw'Imana ivyo bwarimwo. Haleluya. Turaza kubona ingene ubwoko bw'Imana bwari mu ntege nke, bari mu bibazo, bari bihebuye, bari bacitse intege. Turabona rero ingene Imana yanaguye ubuzima bwabo. Yesu ashimwe. Iri jambo kunagura ni jambo riri mu nsobanura yo kubaka canke gusanura. Haleluya. Gusanura. Remettre une chose dans son état initial. Ni nk'uku iki giti coba catemvye bagasaba bakakirestaurer canke bakakinagura, ngo bagisubije, haleluya, mu kibanza caco. Kumbure ico twokumva cyane ni inzu yashaje, ni inzu yagize ibibazo, ni inzu yabomotse.
aho iyo nzu dushaka kubona barayisanuye. Haleluya. Hotape une maison. N'imiduga yacu turakunda kuyitora tukayitwara hehe? Hari epfo mu Buyenzi. Kugira bayirotape, bayisanure, bayinagure. Haleluya. Nico gituma burya n'ubuzima bw'umuntu hari aho bukenera kunagurwa, hari aho bukenera gusubira kubakwa. Nibyo tuza kubona turaba ingene ubuzima bw'umuntu bushobora kugenda bugira gute? Bunagurwa, buba restore, busubira kunagurwa, busubira guhagurutswa, busubira gukomezwa. Haleluya. Aha ku murongo wa 27 Yesaya igice ca 40 ku murongo wa 27 havuga gute? Ngo niki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli, uti inzira yanje inyegejwe Uhoraho, uti kandi vyanje Imana iravyirengagiza. 28 Niwari bwabimenye nuravyumva, Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaharuha, ubwenge bwiwe nibuserangurika. Tubona ubwoko bw'Imana bwaragiye mu bibazo, aho bagararije Imana, Imana ikabarekurira ko ihanga ry'aba Ashuri. Aba Ashuri bari bamwe mu bansi b'ubwoko bw'Imana, barabaganza babagirira nabi cyane, ariko ibyaha byabo byarushirije kugwira, gushikaho Imana yongereza igihano, irekura abanyebabiloni, baraduga barabatora babatwara ari nyagano hariya i Babiloni. Igicaniro c'Uwiteka mu rushengero kirasenyugwa, urushengero rurasenyugwa, igisagara kirasenyugwa, batwagwa ari nyagano. Lungo igihe Yesaya yavugishwa aya majambo, bari ahantu barushe, bari ahantu bari muri confusion, bari ahantu bihebuye, bari mu kabonge, imitima yabo irababaye, kandi vyarumvikana cyane. Burya ubwoko bw'Imana gusubira gutorwa bagasubira mu buja i Babiloni cyari kibazo, kuko muri bo bari bafise ibibazo vyinshi, kuko bari abantu bagorewe muri Egiputa imyaka myinshi, bari muri Egiputa. Kugira ngo ubwoko bw'Imana buve muri Egiputa, kwari ukubona Imana igira neza, cyari igitangaza. Rero bavuga ati kabiri kara ntituzova hano. Turavye ingufu Imana yakoresheje tuva muri Misiri hariya muri Egiputa, dusubiye kugwa mu bibazo byo gusubira kuja hanze y'igihugu Imana yaduhaye. Bari mu kibazo kubona basubiye kutwagwa ari nyagano bava ku mugwa wera i Yerusalemu. Barahana ata connection yabo n'Imana, nibagikorana, nibagisenga, nibakija ku gicaniro ngo bumve icyo Imana ivuga, bari mu buja. Haleluya. Nico gituma rero ano majambo ya Yesaya yari amajambo yo guhumuriza. C'était les paroles qui restaurent, yari amajambo yo kunagura. Mpwemu w'Imana aca mu kanwa ka Yesaya atangura kumubwira ati, niwe aha inkomezi abadendebukiwe. Yari amajambo akomeye uravye ivyo barimwo, kuko gusura kumva yuko hari ico Imana yosura gukora kuri bo yari indoto. Bari bageze ahantu bavuga ati, none ya Mana yadukura muri Egiputa yoba yarushijwe inkomezi n'ibigirwamana n'imana zitari zo z'i Babiloni. Bari muri confusion, n'Imana yabo hari hageze aho bayikekeranya.
bari bageze ahantu bavuga ati none imana yacu ntigikomeye, nimba ikomeye yadutaye ibishaka, ko yadutaye ibishaka turi mu kaga, ariko imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Iyi Mana twizeye ni Imana itugarukako, ni Imana inagura, ni Imana isubira ikaza ikagira ubuntu, ikagira urukundo, ikagira imbabazi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo turiko turaraba Abisirayeli, Yesaya asuye kugarukana amaso y'Imana kuri bo. Icyo asuye kuzana kuri bo ni ugucungurwa. Aje gusubira kuvugisha ibihe by'agakiza. Haleluya. Nicyo gituma ibihe Abisirayeli barimo kino gihe biragereranywa n'ibihe twarimo kera. Kujya Abisirayeli bari bafite ikibazo cy'ingene bazova i Babiloni, niko natwe à un certain moment twari dufite ikibazo kizodukura mu byaha. Haleluya. Yesu ashimwe. Bene data, mu byaha hararuhisha, i Babiloni hararemereye, i Babiloni nta munezero uriyo, nta mahoro ariyo. Bari bihebuye, bari bafite intuntu, bari bafite agahinda. Haleluya. Ubundi bene data, ibihe byo kwiransa mu byaha Imana irabikurekera. Hari igihe wumva umengura urariterera ukarisama mu byaha, kandi Imana irakureka ukariterera ukarisama. Mugabo iyo uterera icyaha ukagisama, haragera igiterera ntugisame. Kuko aba baraterera icyaha bakagisama, gushikaho bava ku Mana bageze muri Egiputa. Kandi Mose yari yarababuriye, aravuga ati muze murabe nimwarya mugahaga, business igatera imbere, imiduga ikinjira, mukubaka amazu, ibintu bigatera imbere, mukagira ibipe mu kiyaga, mukazana amakonvo y'amakwasiteri, mukubaka, mukagira amahoteli, muririnda, Imana irababona. Mbwira mugenzi ati Imana irakubona. Tera imbere mugabo irakubona, tunga mugabo irakubona, agukigwa mugabo irakubona, uje uzikiki kubona, inywa umenye ko Imana ikubona, irakuzi. Haleluya. Imana irabareka barariterera bararisama, barariterera bararisama, kugera aho bavuga ati twebwe ubuzima burashoboka Imana itarimo. Ega Satani mu byaha nuko yaduhenda, agera hakubwira ati erega Imana itarimo birashoboka. Yesu ashimwe. Kuko aba basenga imana z'ibigirwamana, burya n'imana z'ibigirwamana kino gihe ziriho, n'abazikonsirita twicaranye ngaha barimwo. Imana z'ibigirwamana ni za nzira ziduha fast. Haleluya. Ni za nzira zidutunganiriza byihuse, nizo mana z'ibigirwamana. Gutera imbere byihuse Imana itarimwo. Bavuga ati tafise de facilité, tafise de moyens, tafise gushobora gushika ku bintu byihuse. None Imana turashaka gutera imbere, turashaka kugera kure, Imana itarimwo. Bagira orgueil. Rero igihe cyo kwiransa mu byaha kirabaho, kandi umuntu ari ngaha ntiyumva, ntabona, ntabwigwa, we wabona hafi. Mugabo haragera igihe Imana, kuko burya ingero y'icyaha iyo rero ni principe biblique, ni kugwaho. Riterere urisame ariko kuna siku. Icyaha ni giheranwa. Ingero y'icyaha n'urupfu. Uragiterera ukagisama, ukagiterera ukagisama, ukakijongera neza, ukamengura metiza agapira. Mugabo burya nta jongero kubita umunsi wose. Umupira to utari urakoroka.
rero iyo ukorotse niho dukeneye Imana. Aba nabo barayiterera bakarisama, Imana irekura k'abashuri bagira ngo nivyo gukina, basanga Imana yabasohoye muri ca gihugu, avuga ati payura toka. Basubira hehe? Hanze ya ca gihugu, binjiramo bigoranye, binjiyemo Imana ikoresheje inkomezi zayo nyinshi, basanga basubiye hanze. Nico gituma amajambo ya Yesaya yari amajambo akomeye. Yewe Yakobo, niki kikubwira ngo Imana yaraguhevye, ngo inzira zawe zinyegeje Uhoraho? Ntavyuzi, ntiwari bwavyumve. Uhoraho ni Imana ihoraho. Haleluya. Nayiruha, nayicika intege, niyihe inkomezi udendebukiwe. Niyihe inkomezi udendebukiwe. Yesaya asubira kuzana ibihe by'impemburo. Ibi bihe by'impemburo, ibi bihe byo kunagurwa, ndiko ndabigereranya ubwa mbere n'agakiza twahawe. N'agakiza twahawe. Ni bande bashobora kwirata agakiza? N'abantu batereye ka gapira bagashobora bakagaterera kakagwa. N'abantu batereye icyaha barashobora kugiterera, baribona bumva umenga barabimetiriza, mu myaka iri imbere kanaka basanga bari ahantu badashobora kuja imbere, basanga icyaha cyabugaranye, basanga ubuzima ntibugishoboka. Niyo ngero y'icyaha, haragera igihe wumva ko ubuzima butagishoboka. Igihe wumva ko ubuzima butagishoboka, niho agakiza kaziye. Agakiza kaje ubuzima butagishoboka. Agakiza kaje turi mu makuba. Agakiza kaje tutakiryama. Agakiza kaje twihebuye. Agakiza kaje turi mu magorwa, turi mu maganya, atacizere tugifise mu miryango, mu kibano ataco tutambariye. Agakiza kaje twaratawe, ata muntu akiduhana igwere. Agakiza kaje turi ntabwa. Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Tumukomere amashyi umwami wacu. Dusomye hariya muri Yesaya igice ca 53, Isaïe 53, ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5, aravuga ngo yarakengerwa agahebwa n'abantu, yari umunyabibabaro, yarazi intimba icarico, yakengerwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo, natwe naco twamwibajije ko. 4, nukuri ni nimba zacu yishizeko, ni imibabaro yacu yikoreye, ariko tweho twamwiyumvire nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. 5, muhumvirize. Yamara yacumitiwe ibicumuro, yajanjaguye ibigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe nidukiza. Ngo iyo tuvuze ngo niwe anagura ubuzima bwawe, n'ahantu Yesu yazanye ubuzima bw'amahoro muri twebwe. Haleluya. Ngigihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Twe twuzuye intimba, twe twuzuye imibabaro, twari tugandaye kigandaro c'ubuzima bwose. Yesu atanga ubuzima bwiwe, yishirako ikigandaro kidahera, yishirako imibabaro idahera, yishirako intimba, abako igihano kituronkesha amahoro. Haleluya. Niwanagura ubuzima bwawe, bisigura ingene ubu muri we tumerewe, dufise amahoro. Iri ni inaguka ryo mu mutima, hahandi twumva ko tutaherekeje, ariko hahandi tuvuga ati ubu natwe turatanguye guhema.
ubu natwe turiko turaba. Burya abantu bakijijwe hari ibintu bagiye baravuga nk'ababona ubona nk'uko wumva umenga bameze nk'abariko barashiraho indunduro y'agakiza cyane, bariko barakonkriwa, aho batangura kumera nk'abasohora des citations, aho batangura kwigina agakiza. Uzokumva bamwe bavuga ngo burya umuntu atangura kubaho akijijwe. Kubera iki? Yaranaguwe. Iyumvira umunsi wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, umunsi wa mbere wumvise gute? Haleluya! Wumvise gute? Neza. Sinzibagira umunsi nakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, umunsi wa mbere nagiye ku kilometero mvaho twabonanye n'umukozi w'Imana ndiko ndatwenga. Abantu twahuye uwo munsi nta nabonye, nta muntu nabonye. Icyo nibuka gusa nuko navuye aho nkirijwe ndinda nshika muhira ntwenga. Ukuvuga ngo nabaye restore. Haleluya! Ubundi bene data, umwana w'umuntu yaraguye. L'homme a connu la chute. Kandi tout le monde, umuntu wese yaraguye. Nico gituma iri naguka turiko turavuga ry'agakiza umuntu wese arikeneye. Kuko umuntu wese yaraguye. Umuntu il n'est plus dans son état initial. Ingene umwana yaremye umuntu n'ingene yamugize, umuntu amaze kugwa mu cyaha vyaratakaye. Aho umuntu atacikunda, izo ni ingaruka z'icyaha. Aho umuntu atacigirira icyizere, izo ni ingaruka z'icyaha. Aho umuntu usanga asigaye yikeka abantu, izo ni ingaruka z'icyaha. Aho umuntu akuravye uvuga ati afise ijisho rikaze, ni ingaruka z'icyaha. Aho umuntu yumva ko atakazoza afise, ni ingaruka z'icyaha. Aho umuntu yama bihiwe atazi igituma bihiwe, ni ingaruka z'icyaha. Kwikunda, kutabona icyo abandi borya cyane bonywa cyane bambara, izo ni ingaruka z'icyaha. Urwango rw'imiryango, guhigana, ibibazo biraha ku isi, ni ingaruka z'icyaha. Aho abantu biyahura bari basa amahera ku makonti, ugasanga bishize ikamba mu izosi, izo ni ingaruka z'icyaha. Ngo umuntu yaraguye, ariko icyatumye umwana w'Imana ahishurwa, haleluya, ni kugira ngo icyo umuntu yataye kiboneke. Haleluya! Icyo gituma aha muri Yesaya 53 ku murongo wa 10 havuga ngo yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje, aho azotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi cyo gukuraho ibyaha. Azobona uruvyaro rwiwe, azoramba, ibyo Uhoraho agomba bizoshiswa n'ukuboko kwiwe. 11 abonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza, umushumba wanje agororoka, azotuma benshi baheshwa ukugororoka no kumumenya, kandi azokwishirako ukugabitanyo kwabo. Ibibazo Yesu yagize, Bibiliya igera havuga ngo Yesu ngazobona ibiva mu bise byiwe. Abakenyezi barazi bise, abagabo nta bise bazi. Yesu yagize ibise kugira kuvyare muri mpembe. Navuye mu bise vya Yesu, sinavuye mu mutahe papa yarafise, sinavuye muri investissement y'umwana w'umuntu. Ntaco natanze, sinuwatanze, ni Kristo yatanze. Yatanze ubuzima bwiwe ngo mboneke muri mpembe. Yatanze ubugingo bwiwe ngo ngire ubuzima. Igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we. Hayige tutimvira igihano cyabaye kuri Yesu. Niyimwe indya zo mwijoro. Yarabambwe, arapfa ku musaraba. Imbere y'uko apfa agira ibise. Umudamu ari kubisamererwa gute?
abira icuya. Madamu barabizi, abira icuya. N'agatanda burya baba bamuhaye nagatuma adasaganya. Aho bambwira ati kagume ko, n'abataruka bakiruka bambwira ati subira ku gatanda. Biricuya. Na Yesu yabizi icuya. Mugabo icyo shaka kuvuga aravuga ngo abonye ku murongo wa 10 ngabonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe. Icyavuye mu bise by'ubugingo bwiwe n'uwo munezero ufise, n'ayo mahoro ufise, n'uwo mwidegemvye ufise. Ni kuryama ugasinzira, ni kumva utaherekeje abandi, ni kumva isi itakuguyeko, ni kumva utatawe, ni kumva utahebwe, ni kumva uri mw'iyi si ukumva ubuzima bwawe bufise intumbero. C'est celui qui restaure ta vie. Niwe yanaguye ubuzima bwacu. Il faut que tuzatwimva. Burya abakristo bakwiye kuba abantu biyumvira. Hari igihe tutiyumvira uko tuba tumeze iyo Yesu ataza. Wamuvyiyumvira. Iyo Imana yirabira ku ruhande wewe ikavuga ati bandanye uko. Cyari bigoye ko tubandanya kujya. Haleluya. Rero ikintu cyambere nagomba kuvuga, tuvuze ngo ni wanagura ubuzima bwawe, nakagakiza twahawe, n'uyu munezero twahawe. Kandi Imana ibihererwa icu, niwe yadushireho intumbero y'ubuzima. Haleluya. Ikindi tubona Yesaya yavuze hano aha ku murongo wa 29 nyene, aravuga ngo niwaha inkomezi abadendebukiwe, kandi ngo utagira intege amwongeramo inkomezi. Ubwa mbere aha inkomezi abadendebukiwe, mugabo ngo hari ikindi gikorwa ngo cyo kongeramwo inkomezi. Uhoraho akongeremo inkomezi, ugende wunguka inkomezi. Inkomezi zawe nizihere. Oh, muri zawe havuga ngo ku munsi w'amagorwa ngo niwadendebukirwa inkomezi zawe zizoba zari nke. Inkomezi zawe nizigabanuke. Kuko dufise Imana kubw'urukundo yadukunze, ntiyatubwiye ngo ndahejeje ngo hasigaye aho umwungere. Oya, dufise Imana twitwararika. Igikorwa cyo kunagura ni igikorwa kibandanya. Ni igikorwa kibandanya. Haleluya. Utagira intege amwongeramo inkomezi. Haleluya. N'ahantu tuvuga ko igikorwa cyo kunagurwa kibandanya, ngo utagira intege ngamwongeramo inkomezi. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubundi uzurabe ugiye kuraba mu bihugu bikenya umuyaga nkuba n'u Burundi buri, nibaza kibura yatadere stage bayo. Erega nibyo turabisengera mugo birahari. Sinataye ukwize. Haleluya. Yesu ashimwe. Shaka kuvuga iki? Iyo umuyaga nkuba buryo ubaye muke mu gisagara canye muri quartier, nukuvuga ngo ikibazo ntikiri muri quartier canye en ville. Ikibazo kiri hehe? À la source. Yesu ashimwe. Nico gituma mwemu w'Imana hano turabona avugira muri Yesaya aha ku murongo wa 28 ngo niwari bwabimenye nturavyumva. Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa naharuha. Yesu ashimwe. Haleluya. Nimba Imana itadendebukirwa, nimba ataho iruha. Yesu ashimwe. Bisubi bivuga ngo inkomezi zacu iriyamwaye zamaho. Ngutagira intege amwongeramwo
inkomezi. À la source, inkomezi ntizihera. Mu Mana ntizihera. Imana nahiruha. Yesu ashimwe. Bisigura iki? Burya nimba dukeneye abantu bo twumviriza, turakeneye ubwa mbere kumvirizwa n'Imana. Haleluya. Nimba abantu bo duhanura, impanuro za mbere dukeneye n'iz'Imana. Burya kirazira gusaba impanuro umugabo wawe utarasenga. Kirazira gusaba impanuro umugore wawe utarasenga. Kuko hari igihe nawe akubwira ibyo kukubabara. Kandi Imana mu uwo mwanya atari ibyo kukubabara. Birumvikana. Hari umugore wanje ambwira ibyo kumbaba, kandi atari igihe cyo kubabagwa. Haleluya. À la source, nimba inkomezi zamaho, birashoboka ko mu bihe byose wamana inkomezi, wamana ubushizi bw'amanga. Birashoboka ko utaruha. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero bene data, igikorwa cyo kwambara inkomezi ni igikorwa kibandana. Ushaka ubukomeye gute, gupungukirwa ku mwana w'umuntu birabaho. Nibyo twaruzuye mpwemu yera. Mugabo ukuntu dusohoka tukaja mu mafe, tugasengera abantu, tukaja ku buzi, umwese muri environnement yiwe, tukaja gukora, nibyo dusohoka twiyujuje. Mugabo umenye ko ku mugoroba turakeneye gusubira kwiyuzuza, kuko turapungukirwa. Haleluya. Turapungukirwa. Ibihe biratumaramo inkomezi. Ibihe biratunyoha. Ibyo twahuye nabyo, ibyo twabwiwe, ibyadushikiye, ibyo twumvise batuvuze, ibyo baduhaye tuja gukora, amananiza twahuye nayo, ibyo twari dukeneye batwanyiye, batubwiye ko bidashoboka. Les infos twarose ziratumaramo inkomezi. Nico gituma iyo wumva ubuzima bwawe bwasanzaye, ubuzima bwawe bwajanjaguritse, iyo wumva ugeze ahantu wewe nk'umwana w'umuntu udashobora kwavansa, pfukama, rondera Imana, senga, bwira Imana. Gusenga nibyo bituma twongerwamo inkomezi. Jya mu cyumba cyawe, soma Bibiliya, pfukama, bwira Imana ko Imana ikomeye, yibwire ko ihambaye, yibwire yuko ngaha naho byanse yoyo bitayankira, yibwire yuko naho bakwankiye yoyo irashoboye kugira uko ibigenza, yibwire yuko naho umugabo mutari ko murahuza, naho umugore mutari ko murahuza, reka kuja ku mupfumu, rindira ku Mana, irafise ikiza gukora. Reka kurondera imana zitarizo. Haleluya. Bene data, ukeneye kugendana n'Imana y'ukuri ntiyihuta, ntiyihutishwa. Umupfumu arakwihutisha, arakugirira binyarutse. Mugabo Imana niyo abari ku mavi bategereje. Haleluya. Ubundi ndababwira ikibazo dukunda kugira aho kiri. Iyo turiko duca mu bihe bigoye, dufise ukuntu dukoresha ubwenge. Sivyo? Ndafise ubwenge nani. None cyo ariko nkoresha ubwenge. Dukoresha ubwenge. Ibindi tukagerageza gushaka kubitahura. Uri nivyo turiko turakoresha amajambo tutiyumviriye ko. Ariko kandi ijambo ry'Imana hano rirambwira ngo uhoraho n'umuremyi w'impera z'isi, ngo ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Harige rero bwa bwenge bwacu busaho bugarukira, na kwa gutahura kwacu dusaho kugarukira, tukwatribiwa ku Mana.
tukumva umenga n'Imana ishiriweho akarimbi kubera twe tutabibona, kubera tutabitahura, n'amajambo dukoresha afise ahagarukira, tugaca tubishira imbere y'Imana tukayishiraho akarimbi. Haleluya. Bene data, Imana inzira zayo ni nyinshi. Mu bihe bikomeye yegere ikongeremo inkomezi ubandanye urugendo, ariko reka gushira mu bwenge ngo uyishireho akarimbi. Yesaya yazanye amajambo yo gusubira kubabwira iciyumviro cyangwa umutima w'Imana, mugabo kuri bo mbega byari bizoca he? Ariko turabona mu myaka batazi Imana ihagurutsa, haleluya, ihagurutsa umwami w'Ibuperesi hariya mu Buyuda, ihagurutsa umwami Kuro Lopaye atazi Imana, akija ku ngoma aravuga ati rekura Abisirayeli batahe. Ikintu kitiyumviriwe, plan atawigeze ayikora ngayishike ko ngamenya atababa ahantu bazova i Babiloni ryari, ntawe ubizi. Bazorekugwa gute? Bazovayo gute? Mu buntu bw'Imana irasinge nizobakurayo. Ihagurutsa Kuro ati bwira iryo hanga risubire hehe? Sibo basabye, nta lettre de demande basabye. Igitondo kimwe, igitondo kimwe bumva inkuru y'umwami mushasha avuga ngo rekura abo Bisirayeli basubire iwabo, baje kubaka ingoro y'Imana yabo, bubaka igicaniro cyabo, basubire mu makoraniro yabo, natwe dusigarane tere yacu, nabo basubire muri tere yabo. Imana igusubize muri tere yawe, Imana igucira inzira. Byari kubw'ubuntu n'ubushobozi bwayo, Imana iguhagurukirize Kuro. Haleluya. Igitondo kimwe, cunga inkomezi zawe, cunga ivyiyumviro vyawe, cunga amajambo uri kurakoresha, cunga inyifato yawe. Haleluya. Kuko Imana irafise ikigomba kwikorera. Yesaya 43 umurongo wa 19. Ehe, ngira nkore ikintu gisha ko kigira giseruka ubu, mbega ntimuzokimenya. Nzoca inzira mu bugaragwa, nembesha inzuzi ahagadutse 20. Ibikoko vyo mw'ishamba bizonyubaha, bo n'imbwebwe n'ibisiga vyitwa imbuni, kuko ntanze amazi mu bugaragwa, ngatembesha inzuzi ahagadutse, kugira ngo nyweshe abantu banje banywe natoranije. Uri mu batoranijwe mwene data. Gira iciyumviro, gira amajambo, gira ugutahura. Nawe uri kuracaha, aho uri kuca hariya, uri kuhagarara muri ibi, akanwa kawe katura ivy'Imana ivuga. Atengira nkora ikintu. Haleluya. Ese twese twobyuka tuvuga ngo hari ikintu Imana igomba ikore. Deklara mw'isi y'impwemu, byatuza akanwa, byuka utangariza abadayimoni, byuka utangariza ikirere, byuka wemeza iki jambo ry'Imana rivuga. Ngengira nkora ikintu gisha, mbega nimuzokibona. Ehe, ngira nkora ikintu gisha. Korana n'ijambo ry'Imana, ukorane n'akanwa kawe, ukorane n'ivyiyumviro vyawe, ugendane n'Imana mu budahangarwa bwayo. Ntushireho Imana karimbi, ntushireho Imana urubibe. Abari Babiloni ntibari bazi vya Kuro, naho vyari vyanditswe. Iyo succession naho yari yanditse muri Bibiliya. Mugabo Imana ivuga ngira nkora ikintu gisha, muzokibona. Haleluya. Dufise Imana idusubizamwo
igikorwa cyo kutunagura, niwanagura ubuzima bwawe n'ahantu ku rugendo rwawe, agenda gusubizamo inkomezi, agenda gusubizamo inkomezi. Jya mu cyumba cyawe iyugarane, bwira Imana, yereke situation, yibwira uko byazindutse, yibwira ibyo wumvise, yisharge de tes soucis, ikorera ibibazo byawe. Wambara inkomezi. Bene data, izi nkomezi tuvuga ziva ku Mana, nta handi ziva, ziva ku Mana. Aha ku murongo wa 40, Yesaya 40 murongo wa 30, ng'imisore yonadende bukigwa ikaruha, n'imisore ikibangutse yo kwica ko igatemba, ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigwe. Aleluya, Yesu ashimwe. Rero uku kunaguka gufatiye ku gakiza twahawe. Ikigira kabiri, gufatiye ku kuntu tugenda twegera Imana mu byo turimo, kugira ngo ntiducike intege ariko twunguke inkomezi. Ikindi, uku kunaguka turiko turavuga, ni ukunaguka gufatanye no kwizigira Imana. Aleluya, nibyo nariko ndavuga, izigira Imana. Ivyizigiro byawe birihe? Rimwe na rimwe ishengero riruzura abantu badafite ivyizigiro, ugasanga witeze umuntu azoza gusenga kugira ngo bihere. Bizohera mugabo bizohezwa n'Imana. Aleluya. Nukuvuga ngo ikindi kinagura ubuzima bwacu nukugira ivyizigiro vy'Imana izokora. Bene data, ubundi Imana twizera ni Imana ivuga ko izokora ibintu kandi ikabikora. Numwizigi, nico gituma duhamagarirwa kugira gute? Turahamagarirwa kuyizigira. Yizigire. Aleluya. Ni Imana yo kwizerwa. Kimwe mu bihonovera inkomezi zacu, kimwe mu bidutera intege, ni ukugira ivyizigiro by'ibizoba. Ivyizigiro byawe birihe mwene data? Izigire Imana. Reka gucika intege. Izigira Imana ku bizoba. Aleluya. Ubundi ivyizigiro byacu bihagarara mu c'Imana yavuze. Kandi iyo duhagaze mu c'Imana yavuze, bituma tuba hejuru y'ibihe, tugatambukira hejuru y'ibihe, kuko twizigiye Imana. Aleluya. Rero uyu munsi Imana iguhe kwizigira. Imana iguhe kuyihanga amaso. Ni Imana ivuga ikabikora. Ni Imana yemera ikabishitsa. Iyo Mana niyo batubwira ngaha, ng'imisore y'imikangara yoruha, abakomeye bo kwica ko bagatemba, ariko ngabizigiye Uhoraho, inkomezi zabo zizogenda ziba nshasha, zizogenda zunguka, zizogenda zigwira. Turahamagarirwa kugwiza inkomezi. Uyu munsi ugwiza inkomezi, ejo ugwiza inkomezi, gushika mu 12 uzobe wagwije inkomezi. Aleluya. Bene data, ikiduca intege nuko twebwe dufise uko dushaka bizogenda. Turekure uko dushaka ko bizogenda. Turekere Imana bibe uko ishaka ko bizogenda. Uwizigira ninde? Uwizigira
n'uhagarara mu ijambo akarondera Imana akarindira Imana yihanganye. Arindira Imana yihanganye. Ikimara inkomezi ni ukutihangana, ni ukwirukira abantu. Kujya kubwira umuntu ikibazo si bibi, kuko n'abantu barasi icyo batumariye. Mugabo kubwira umuntu ati mbega niwo mfashe iki, biranyuranye no kumva yuko umenga atagikoze karabaye. Izigira Imana. Haleluya. Rero ninde anagura ubuzima bwacu? Ni Kristo Yesu, ni Imana. Biciye mu gakiza, biciye mu kugira ivyizigiro by'uko hari icyo Imana yiteguye gukora. Imana ibahezage. Haleluya. Dusabe abaririmbyi bashike hano imbere kugira ngo dusengere hamwe. Tashaka kuvyaguruka abasigaye. Zizigira nyiriho ugeza zoncisha mukirimba cy'ijuru. Zizigera Yesu gusa sukwama
reka twese tuduze ibiganza. Aha twese dukeneye kongerwamo inkomezi, twese turakeneye kongerwamo imbaraga. Duze ibiganza byawe ubwira Imana ati Mana usubizemo inkomezi. Ibisengesho ry'ishengero ryose, ngabatagira intege ngabongeramo inkomezi. Bwira Imana ati Mana unyongere inkomezi, subizamo imbaraga, subizamo intege. Uyibwira ati dase kuruha n'intege nke zo kuba n'inkomezi zo kubandanya. Uwo muri kumwe yoba ariko araguca intege, bwira Imana ati ndakeneye kubandanya. Aho ukorera hari ibiguca intege, mu wera urakeneye kubandanya. Mu kibano hari ibyo utihanganira, mu rugo hari ibyo utihanganira, quelque part hari ibyo utihanganira. Uduze ibiganza byawe ubwira Imana ati Mana iki si igihe cyo kwicara, si igihe cyo gucika intege, iki ni igihe cyo kubandanya. Mugakiza woba waracitse intege, mugakiza mu muhamagaro, mu byo wahamagariwe, mugakiza kawe woba waracitse intege. Uduze ibiganza byawe, Imana ikongeremo inkomezi, Imana ikongeremo imbaraga, Imana ikunagure, qu'il restaure ton âme. Haleluya. Reka twereke Imana ibiri mu mitima yacu. Nivyo turakeneye inkomezi zituma dushishikara, ariko hari ibintu biri mu mitima yacu dukeneye kwitandukanya navyo. Ishobora kuba ari abo turi kumwe batatworohereza, ishobora kuba ari imibabaro ya kera, ibihe byatumazemo inkomezi, ubupfuvyi, guhemukirwa n'ibindi twahuye nabyo bikatunyoha, bikatumamaramo inkomezi. Ibyaha byatunyoshe bikadusubiza inyuma. Abasubizwa inyuma n'ibyaha n'ibikorwa bimwe bimwe bibagiriza, tugiye gusenga ibinyegeje mu mitima bivanweyo. Tugende tudafise imitima itarimo amajwi aduca intege, itarimo amajwi atwagiriza. Reka uduze ibiganza byawe ubwira Imana ati Mana décharge-moi, ndagomba gusiga byose hano. Uruwambeshe, uruwambwiye ngo azobikora atabikoze, uruwantwaye iki na kiriya atagarukanye, uruwampemukiye sinzi imyaka bimaze, ariko iki ni igihe cyo gusubizwamo imbaraga, iki ni igihe cyo kunaguka. Mana gendera ubwoko bwawe, gendera ishengero ryawe Mana. Turabona abasavyi bawe Mana birata ko bagukorera bafise imitima itarimo amajwi, abaremera itarimo amajwi, abagiriza ikibi, abasubijwe inyuma n'ivyaha binyegejwe mu mitima. Mana babyature babisohore muri bo. Abatinye kwihana bihane, abasubiye inyuma, abarenze ibigo, ababeshe, abivye, abisambanya, abaja ku bapfumu, abakonsirita abarozi. Mana uyu wese adugije ikiganza nica kweretse kiri mu mutima. Mana umubabarire, uwacitse intege umwongeremo inkomezi, umutima wiwe wononywe n'abantu, ukononwa n'ibintu, ukononwa n'ibihe. Turase unagure, senga mwene data, igihe niki umutima wawe unaguke, umutima wawe ubohoke, umutima wawe ukire.
uduze ibiganza byawe reka igikorwa cyambuye muyera mu mutima wawe oh urakoze Mana ngo ni wowe uhinkomeza abadendebukiwe utagira intege umwongeramo intege reka abantu bawe bagende bidegemvya reka abantu bawe bagendana umunezero bagendana amahoro urakoze Yesu senga senga reka Imana igukize mu mutima reka Imana ikubohore inzigo yose isohoke ishari risohoke urwango rusohoke urakoze Mana ishimwe ryose ni iryawe baba ukoze ku mitima yabo ukabaruhura amajwi yagiriza akavanwamo urakoze reka dukomere Imana amashyi